cyane gushima Imana. Ndashima Imana kabisa ko yaninze babana mu muryango wanjye ku munsi wa kabiri. Aho byari bivugiye naragiye ahantu nabwo atesere kuraturika n'ibigenda nigeze kuri kadire yakumutakura. Bona hejuru haba umutwenzi w'umusegonda. Nabwo atese gute haba umutwenzi w'umusegonda ari manyamugora ko umutwenzi uza mu kereza. Bekiba muri uwo mwanya w'isiro gituritse gituya nk'imvura. Nabwo umuntu uri kumatinye nabwo ari imvura. Yeze imbere hagomba n'imirabyo iduka. Tibya murabyo urabikora byo karabigihande kibi. Mbona ikirere cyikira hingo sigeze muhira ngo numwotse. Abandi barambwira ati niso kirikira ati ntacyo twayimenyereye. Acenge ndahantu aja ngaho nembwe ngaha nyene bashika muri sala ndafuka madasenga mpende bije gusenga bikomeje guturika. Muri uwo mwanya aje umutima ntiwateye cyane waragomba. Haheze umwanya gihurire kiva kizana mu kizuku. Numva kiraturize mugabo kibya kanya gato bakaba gacerera. Gisha ndagenda umunsi wa gatatu cyane ntango bagira ubwoba. Ntango kwibati babibaza ati nibere ku musaga. Ndabantu ahantu bibereye n'ahantu mutoyi wanje ari n'imetero n'amajana abiri. Agati mu mutima utamabutambira ntango bagira ubwoba cyane. Arandondera ndinga kuri gidi atefres na isi nayibona. Cyane ngagira ubwoba. Munyuma ndamurondera ngo ati bimeze gute. Ati je n'ukuri Imana ishimana ndarensinze urufu. Misiri yaraje irakoroka ntiyameneka ariko ibindi byaturutse byaraturitse gitara umubosi wanje byagiye kumageze mu kanyosha niruka. Ibyo ndabishimira Imana. Iki nigo byo gushimira Imana ntayanye n'indende cyane. Je n'ukuri nari maze nahegera kuri 3 mbatijwe. Sebigiye fata kungaboro yera. N'ukuri ngabiro yera ndayifatiye ngaha. Naje ku munsi wa kane narose mbona bari kungabura imyeri z'inyama, iyo nyama inkabara n'nyabitagira icanga nyamumenye guyifira. Kuva ku wa kane naraye nafise imunda habi cyane. Ku gatatu baransengera numva nk'ibiheze. Ndaza ndavuga ati man sinafata kungaburo yera. Naye ndazi nico gihe. Nari bisa amatati nyene yakanyemerera ko naja kungaburo yera nyene ntitunganije. Naraciye ko ari mo Augustin namubwiye byanje aramfasha. Ngeze hariya mu kibanza cy'amaririmbyi hagira ko bategura ingaburo yera ujye irambye ati so kugenda nabwo sishobora nta matati fisi nabwo ati so kugenda nutagenda ndakumara amazi umumara amazi ndaguma ngaho umara amazi nanjye umara amazi dufuri Imana yaramfashije ntabwo kuba imisonga mu nda gati Imana ingaburo ngiye gufata nyimba by'ukuri koko nyimba uyu ari amaraso ya Yesu ngiye kunywa ankore imisonga mfise ahakaba umfise gahere no musinyeri narafashe ingaburo ndaheza kuyifata ya misonga yose uko yakabaye byose akinasubire kumva nagera hajya ibyo yamategereje nta numva ubwoba ntagura guhinda umushitsi nabatwe byagenda kose ndabimaka ngenda mubyeyi n'ukuri je repentance ndayimenye ndibakore n'icyo gihe cyo kumenya repentance nene araboshora amabahero menshi ndondera ngakona ya ndende by'ukuri nyiri ngaha hari rero ndimo shaka gusa ko mu jero gishira mu gari byo kuntu ariko ndi kumwe nawe nizera ko bikomeza gukunda uko bavuga ngo icyo mboshe muri kwisi no mwijuru kiraboshe icyo mubohoye mu isi no mwijuru kirabohoye yifuza ko mwebwe nyine mushaka by'Imana je ntaboho nagakira koje uko nicyo kintu numva ko numva no amahoro yuzuye ndi mugakiza gashitse gasumba k'abantu bariko barambona je himerwa n'Imana mu mutima mufeshe umutima ndomumane umutima wo kwezwa no kwigorokera iryo bohero n'ukuri wambwira ko baganda mutanzeyo muri siwe bose n'abakino barogana ku Imana uko n'ukuri n'ibineza abayobozi baranzengereje ubuzima bwanje buzimana kimwe n'umubyeyi wanjye wenyere yishwe mama wenye aba babiri gusa Imana nizi imbere umubyeyi wanjye akurikiye niwe namugende ndagira ugashaka imbere yawe ndazi niwe bose Imana yandike kugira ngo naye tweze kugeza ku gisezerano ndifuza kuva ngaho bose barakita uko ndabyifuje kuva kera bezera nani cyake n'ubujije ni cyiza cyane Pawulo hari umunsi yavuze ngo turi imbohe ya Kristo mu buzima nutamurifuza kuba imbohe ya Kristo uzoba imbohe ya Shetani
nimba hariho icyo kwipfuzwa gisumba ibindi byose, ni ukwipfuzwa, ni ukwipfuza kuba imbohe ya Kristo. Umuririmbyi w'108 yararimbye ngo jenda umukristo nzohora ndiwe mu bihe byose, kandi nakomeje mu rugendo. Iki cyifuzo afise gifise abantu bake muri mwebwe cyane mu bantu benshi, kigira abantu bake cyane kugera ku rugero utunduzwa n'agakiza, amarira akoroka kubera agakiza si benshi. No mu bantu bafise imitwaro bari hano, wosanga mu baje hano atari benshi bafise iyo mitwaro. Wosanga benshi bakeneye urudandazwa, bakeneye gukira indwara, bakeneye abagabo bahinduka, abagore bahinduke, ubuzima buhinduke, amazu n'abandi. Naho twavuga ati ninde umwe wese azana imitwaro tuyisengere, ni gake cyane wosanga mu bantu nk'ijana aho boneka abantu 10 bavuga ngo jewe umutwaro wanje ni uwo gukizwa rwose. Imana iguhisha umutima wawe wifuza, icyo usabye Imana irakiguha, kandi ufise umutwaro nk'uyo uca mu ntambara nyinshi, kuko shetani ntaba agomba kuba umutwaro ushikamo ingoma. Uca mu ntambara nyinshi kugira ngo usubizwe inyuma, ukageragezwa n'utari kukugerageza, ukamera intambamyi n'utari kukubera intambamyi, kuko shetani ababona intumbero yawe. Ariko bivuga ngo shikamushira amanga, kandi na Pawulo yavuze amajambo atari make, dukubitwa hasi kenshi ngo ariko ntidushika mu ngoma. Hamwe n'amasengesho tuba twasenze n'imitwaro tuba twasavye, Imana iradukomeza. Reka tugusengere, hanyuma kubyo cyifuzo nawe uragwana intambara. Agakiza nawe twogusengera kugira ububohe n'iryo bohero, turagusengera Imana ikumva amasengesho ikagufasha. Ko nabisaba kurwana intambara yo kugira ibyo wiyambura, yo kurondera Imana. Hari ibintu wiyambura, hari ibyo witandukanya nabyo. Ibyo ntibishobora kuzanwa n'amasengesho ngo wiyambure ibyo bintu. N'urugamba ni nka kurya umuntu aba ariko aragwana n'umuntu, cyangwa bakina umupira baratera abandi bagatera, abagwana bakubita ingumu nawe bagakubita ingumu, bakarasa undi akarasa. Turi mu ntambara rero uragira urugamba ukavuga ati iki ibimurikira, ukabyiyambura, ukabona ati ntegerezwa guheba ibi, ntegerezwa kwitandukanya n'aba, ntegerezwa gutera intambwe. Mu rugamba rwo gushika ku gakiza habamo kwiyambura ibintu, habamo kwihangana, habamo kuramiriza. Hari amajwi menshi, hari abagenzi benshi, hari ibintu byisuriranya. Nawe utegerezwa kuvuga ati kama mbaya gupfa no gukina naremeye, ntegerezwa kubandana. Yesu nashimye. Nibyo bishobora kugufasha kugira ngo ushike ku gakiza. Hari ibintu ari gusabaza, hari ibintu bigukwega, hari ibyo gusubiza inyuma, hari bikayangana, hari ibintu byinshi cyane. Ariko ukavuga ati ntegerezwa bakashitse ku ntumbero kugira ushike mu ijuru. N'urugamba rudasanzwe. Turabona intumwa no gupfa zarapfuye, zarapfuye. Wibaza ko zapfuye kubera iki? Hajya kwa kugira ngo tubone akarorero. Bamwe barababaze babona babakura kwishato, baravuga ati turabandanya, abandi barabacurika, abandi babakwega hasi ku migozi nka kujya kukwega ku maguru, imodoka ikabandanya ukagenda uvaga ugashika muri ville. Abandi baracurikwa, abandi baracika amazosi, baravuga ati ibyo twabonye kuri Yesu n'amajambo yatubwiye hako tumuheba no gupfa dushake dupfe. Mu bijyanye n'urugendo rwo mu ijuru hari ahantu Pawulo avuze ngo ngwanye umubiri nkawuhindura umuja kugira sinze mboneke ntemewe. Agakiza si umuyondi, agakiza si amafyeri, agakiza hari n'ibyo duhomba ku bwa Kristo. Pawulo aravuga ngo ibyahora ari imbere inyungu narabihebye ku bwa Kristo. Yesu nashimye. Ibyo rero nibyo byerekana agakiza. Hanyuma inyuma y'ibyo Imana iratugirira neza, Imana iraduhezagira. Yibonye ingene uhagaze iraza igatabara, iraza igahura n'ingorane. Uzokubwira ngo murakiza, ntuzogeragezwa, ntuzogwana. Ngo ari umuntu umwe nzi yigeze kuvuga ngo nta muntu agwaye ngo wakikijwe ngo akagwara. Ninde yaguhenze? Na Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo byabaye ku giti kibisi harakandi ku giti cy'umuntu. Yesu yaravuze amajambo akomeye cyane. Aravuga amajambo ngo isi ni yabanka, muze mwibuke ko yabanje
kunyana nanje. Yesu nashimwe cyane. Hari inyigisho mbi rero z'iki gihe, hari inyigisho z'ubuzimire bw'iki gihe, inyigisho z'imigisha zifatika gusa ibyo bintu bikayangana. Ntibishoboka. Muri Yesu harimo n'ururazi, harimo n'intambara, harimo guhura n'amageragezwa menshi. Utaridetermina guhura n'ibyo bintu ntuzobura umukizwa. Utarafata ingingo yo guhura n'ibyo bintu ukavuga ngo negezwa guhura nabyo. Mu byashoboye hano yavuga ngo utsinda unesha azicarana nanje. None wonesha utagwanyega yene. Ntibishoboka. Ijambo ry'Imana bukuri rero ibyo byumve neza. Mu rugamba ugiye kwataka, mu rugamba uri kurasaba, ibyo uri kurasaba ni ibintu byiza cyane, ariko kubironka ni uguheba amagara. Kubishika ko no guheba amagara. Cyo gituma natwe tugeze hano umuntu abafise intahe, hari ibintu aba yaraciyemo. Udaciyemo ivyo bintu naye yawe nishoboka, ni hamwe hahandi uca mu muriro nyene ugashya ubahura n'ingorane. Ariko hamwe n'ivyo ibyo ducamo byose, ndakunda umwana yari karavugoma ngatambuka agenda yikubita hasi. Ni naho nyene umuvyeyi anezerwa abonye ingene ari kararuha, umuvyeyi akacaza akamuyambira akamusova. Iyo duca mu ivyo bihe Imana iraturaba ikazi ikadutabara. Haleluya. Kirazi ikadutabara. Tuba tumeze nk'abana binanata kugenda bavura bikubita hasi. Umuvyeyi ntashobora kwemera umwana avuye hariya akaza gukubitwa n'ingorane ngo aba ari umuvyeyi gito kweli. Ariko umuvyeyi umwana cyava urakigira dede yikubita hasi atwenga nezerwa ngo mama, umwana nawe umumana mwakaza wigoboke ingo ibona kabiri gatatu umwana cyagenda umuvyeyi ati yambi akaca muterera hejuru umwana akaca nezerwa cyane. Nubwo buryo duca mu ntambara duhura nazo Imana ikakidufata ukuboko. Ntiyemera bivuga ngo nimwagwa hasi nizemera ko muzoshika hasi. Nuko rero kuraje ibintu winjiyemo ubyumve ubimenye usome Bibiliya ni ibintu byiza cyane biziga mu muntu bikazotegura n'umuntu bikazogushikana no mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko umuntu acamumurira agaca no mu mazi ariko amazi ntamurengeze, kandi n'umuriro ntuzomuturira ngo azigire buherehere. Haleluya. N'abantu b'Imana bo muri Burakeye mwebwe mumenye ibintu byinshi cyane. Mumenye ibintu byinshi cyane, mushikame mubimenye kandi no kuri pe. Ishengero ridashobora kwigishwa amajambo nkaya n'umuguruka, ntabwo ari ishengero. N'umuguruka utumuka. Ibyo mubyitegurire kugera no naho hoba no gucika amazosi, naho hoba no gupfa naho. Imana idufashe cyane. Imana yifujije ikintu cyiza, aravuze ko atari buve hano adasengewe, kandi by'ukuri turamusengera. Ariko aya majambo nayo mukomeze amenye yuko atambura urugendo atamugoroshe, kandi hamwe n'Imana uzomugirira neza. Kumbura aya majambo ayavuze atari we gusa, twavuze ngo ntayi irakomeza abantu. Iki kintu rero asabye gikomeje abatari bake bari hano, cigishije abatari bake bari hano. Aya majambo tuvuze tuyavuze kubw'uyu, ariko arashobora kuba hari abantu ashoboye gukomeza muri aba bari hano. Mana n'umushigikire n'umufata amaboko, icyo yipfujije ukimuhe. Bivuga ngo icyo muzosaba nanjye nzokibaha, nimwampamagara nzobitaba. Asabye kuba imbohe ya Kristo, asabye ibohero ryiza cyane ryo kubohwa na Kristo. Mushire iri bohero ry'amajambo y'Imana ribe muri we, mushire mu ibohero ry'amasengesho agwire muri we, mushire mu ibohero ryo kugusenga no kukubaha no kwicisha bugufi. Mana ndamusengeye abe mu ibohero rizima ishobora kuzomuha ubuzima n'ubugingo, kandi bizomushikana mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze, turagushimiye ko agiye kurwana n'Aisha, kandi nawe ntuzumwemerere ko agira iherezo ribi cyane ko yaba yivayanga mu vyisi. Mufata ukuboko kuko aragutabaje, nk'uko Petero yasize ukuboko hejuru amazi ariko aramumira, inyanja iriko iramumira, nawe ukaza ukamufata ukuboko ariko aradobera ukamuduza. Nawe aradugije ukuboko aratabaje, nawe umutabare mu izina rya Yesu. Amen.